yuko ivyo bigwanisho vyinjiye mu Burundi ariko hariho uwundi mugambi unyegejwe bikaba ari ibigwanisho vy'ikindi kintu atari Uburundi. Pacifique Hoba ninahazwe hariho umuntu abumvise yogira ati hariho abategetsi mu gisirikare ngira ngo boba bari mu rudandazo canke mu bunyonyezi bw'ibigwanisho vyari bisanzwe bishaka kwinjira mu Burundi. iki sinzi ko umuntu yocita ubunyonyezi busanzwe. Murazi ko ivyo bibaye turi mu ndwi twibuka Ernest Manirumva. Si ubwa mbere habaye amakuru avuga Uburundi bugura ibigwanisho vy'umurengera ariko ivyo bigwanisho ntibije mu bubiko bw'Uburundi. ko baronse inyigisho mu Burundi. Ibi bintu mwanacishijemwo amakuru y'abasirikare badakeneye kubandanya baja kugwana ikongo kandi abo baja kugwana biravuga ko baba barungitswe bagiye gukorana n'intera hamwe n'abazorendo. Mbonimpa yaduteye agateka no musi tugiye guhera iwe. Petero Claver Mbonimpa, twibutse abariko baradukurikira yuko ubuzima bwanyu nka bwose mwabuhariye ibijanye n'agateka kazina muntu. Abanyoro ni nk'uko abandi banyagihugu bapfuye, nk'uko abandi banyagihugu bakomeretse, n'abanyoro barakomeretse barapfuye. Mbere gushika twebwe abanyoro twashoboye kumenya yuko bapfuye abanyoro indwi, abo barapfuye kuko n'abandi barabonye, ariko kuko baciye bugara imiryango y'amabohero, abapfuye rero bose batamenyekanye abanyoro ngo babamenye kuko baje gupakira ibiziga abanyoro. Ariko twari tugiye turatora hirya no hino, abo bantu bararenga 13. Mbere no kubera yuko twebwe dushitse abashika 18. Rero Turi kuwa 12 ndamukiza umwaka w'2026. Kaze muri kino kiganiro kiri mu rukurikirane rw'ibiganiro musanzwe mutegurirwa n'ishirahamwe Focode. Haravugwa ibinyegezwa ku muriro wadutse hari kuwa 31 ntwarante mwaka 2026. Umuriro wadutse mu bubiko bw'ibigwanisho buri muri Brigade Logistique de la FDN benshi bita Cambazi. Mu gisirikare no muri leta niko barahumuruje abarundi ko igihugu kitatewe kandi babikora mu maguru masha, ariko bihutira kuvuga imvo yatumye ububiko busha ko ari sanganya riturutse ku muyaga nkuba. Ico bikoze nuko amakuru ava mu biro bikuru vya gisirikare avuga yuko umuriro wadutse isaha imwe gusa inyuma y'inama yari ihejeje guhuza intwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi. Mbere izo ntwazangabo zari zatandukanye zitumvikanye ku vyari ko bivugirwa muri iyo nama. Iyindi nkuru mbere inateye amakenga nuko ubwo bubiko nisho mu Burundi hari kuwa 15 ntwarante, hambavu y'iyo ndege hakabavugwa n'amakamyo 18 yinjiye mu Burundi yuzuye ibigwanisho avuye kubipakira mu gihugu ca Tanzania. Ibyo bigwanisho byose bikavugwa ko vyari bivuye mu gihugu cy'u Burusiya no mu gihugu ca Kongo. Mbega none hoba hari isano riri hagati y'iyo nama yahuje intwazangabo kuwa 31 ntwarante, ivyo bigwanisho vyaje bivugwa ko vyavuye mu Burusiya na Kongo, be n'uwo muriro waturiye ububiko bw'ibigwanisho? Ukuri nukuhe? Mbega Focode ifise amakuru ameze gute? Mbega hoho ayo makuru muri Focode bafise yobahumuriza canke ahuye n'imvugo leta yatanze? Ngibi bimwe mu byo tugiye guca hirya no hino mu kiganiro cy'uno munsi. Kuri mikro muri kumwe na Gilbert Niyonkuru na Alice Hatungimana, ari nawe agiye kwakira abatumire ababwire n'indinganizo ya kino kiganiro. Urakoze Gilbert na Alice Hakizimana. Egome nkweje kwivuga turi kumwe n'abatumire babiri uno munsi baza kudufasha gucijya nino ibi bibazo hejeje gushikiriza. Umutumire wa mbere ni Mutama Petero Claver Mbonimpa arongoye ishirahamwe ya PRODH. Mutama Claver Mbonimpa, turabaramukije kandi turabaye ikaze muri kino kiganiro.
ngira ngo mutamambo ni mpani mwaba muriko kumbura akabikoro muratwumva kiwe mwokora karacugaye kugaza sinzi. ego me ndabona ubu yuguruye mikro muranyumva ego turabumva 100%. ego birakunze ntibyahora bikunda ko tuvugana ndabahaye mwiwe na jewe muri iki kiganiro n'abandi bose baza gutumviriza ndabamukije amahoro y'Imana. Murakoze cyane kaze muri kino kiganiro umutumira agira kabiri n'umusangwa ni Pacifique ninahazwa arongoye ishirahamwe Fokode turabaramukije kandi turabahaye ikaze muri kino kiganiro Pacifique ninahazwa. Mwiriwe cyane nanjye ndabaramukije ndaramukije mutama mbona impa tuza gusangira ikiyago ndaramukije kandi abariko baratwumviriza n'abazokumva bose kino kiganiro. Murakoze cyane kaze muri kino kiganiro nk'uko twahora tubigenza mu bindi biganiro niki kiza kuba gifise imice itatu. Mu gice ca mbere aba batumire duhejeje kwakira muri kino kiganiro baza kugaruka kuri uwo mucanwa uheruka kwaduka muri Kambaze na cane cane abasirikare bariko barafatwa gasakisaki n'ivyo mugenzi wanje Gilbert ahejeje kubashikiriza hamwe mbere no kuvyononekaye kubera uwo mucanwa. Abariko baradukurikirana mwihangane mukurikirane igice ca mbere. Mu gice ca kabiri niho mushobora kuronswa ijambo mubaza ibibazo abatumire canke muterere ku makuru mwaba mufise canke kuvyo mwiboneye. Mu kurangiza kino kiganiro ari naco gice ca gatatu tuza kugaruka ku batumire bahanure baterere batera kamo kugira ngo akabi kabishe nkako ntikazokwongere. Kino kiganiro rero muriko muragikurikirana ikibiriraho ku mihora ngurukana bumenyi X na Facebook vya Fokode. Mugenzi wacu Floribert Nisabwe niwe ariko adufasha mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo amajwi abashikire aho muri mu mpande zine z'isi. Ikiganiro gihagarikiwe na mugenzi wacu Gorodiano Niyungeko. Gilbert turashaka kwinjira mu kiganiro nyezina. Ego urakoze Alice Hakizimana. Claver Mbonimpa yaduteye agateka no musi tugiye guhera iwe. Petero Claver Mbonimpa twibutse abariko baradukurikira yuko ubuzima bwanyu nka bwose mwabuhariye ibijanye n'agateka kazina muntu. Mwaravyumvise cyo kimwe n'abandi barundi iberutse kuba kuwa 31 ntwarante aho ibigwanisho vyaturitse bihitana abatari bake mu banyororo mwibohero rikuru rya Mpimba. Gushika ubu nta kuri kuzwi kubitigiri nyezina by'abahitanywe n'amabombe uko bavubwe abakomeretse mbega ni bangahe basigaye baba bakurikiranywe gute. Uno musi gushika uno musi nta mutegetsi turumva yoba yaragiye kugarukira ku bari mu Mpimba. Imbere yuko twinjira rero mu kiganiro nyezina twagomba kubabaza Petero Claver Mbonimpa nk'uharanira agateka kazina muntu gushika uno musi mbere muriko muraja mu myaka y'ubutama, mbega hari amakuru mufise ku bitigiri nyezina ku vyabaye vyahavuye bihitana abanyororo? Mbega ino nyifato ya leta yo muyibona gute ku bwanyu? Ivyabaye mufatiye ku kahise n'ivyo muzi n'ibikorwa vyanyu, mubona iyi leta koko itahura umunyororo n'agateka afise? Ego Gilbert murakoze kuri icyo kibazo mumbajije. Byabaye mu minsi iheze kuri ibyo bavuga by'umuriro wadutse mw'ikambi iri ku Musaga iyo bita muri baze. Ajya hose ndahazi kuko ndahaciye kenshi, nahakorera mu Mpimba kenshi niyo ntitwaca imbere yaho. No mu gisodaje narinjiye kenshi muri ajya amakambi, hariho badutumiye, hariho amanama tugiyemwo, ni ukuvuga ko tuzi rero aho zirya kambi ziherereye. Rero twumvise birya vyabaye twabimenye mu mwanya vyari bitanguye kuba nyene, kubera kuko twaronse ubutumwa bwanditse, amatelefone acana ko atubwira ngo tubatabarize barapfuye, ngo barashe ngo barabateye igihugu. Abantu bo niko bavuga. Hanyuma batundikira n'amasanamu tukabona hejuru mu kirere hose hariko haraka. Eka n'ukuri vyari biteye ubwoba n'agahinda. Abantu bagiye ati turapfuye noneho ntituramuka.
rero jewe mbonye maze kumva yuko wari muri baze hahiye ngo ahantu habitse ibigwanisho bakavuga yuko ari umuriro wadutse uvuye ku muyagankuba jewe ntivyantangaje cane kuko ibyo bintu by'umuriro ni ibintu abarundi bose bamaze kumva, bamaze kumenyera, bamaze kubona. Iyo hadutse isanganya, byatanze byita isanganya nk'uko nabo bama babyita ngo ni isanganya ry'umuriro. Murazi kuva kera tumaze kubona aho imiriro yadutse mbere ntanguye nko kuri ya soko y'i Bujumbura, murazi ko hadutse umuriro igasha bagaca bavuga ngo ni umucano wavuye ngo ku mabateri ngo bari bafatanije ngo bifata umuyagankuba ngo isoko rirasha. Ariko tumaze kubitoza kugaca hirya no hino twasanze ryaturiwe bafise intumbero barondera, irya soko rirasha rero riratokombera. Uravye rero n'ivyagiye birakurikira hirya no hino, uravye amasoko yahiye bose bavuga ngo ni umucanwa ngo ni wadutse ngo mw'isoko. None uwo mucanwa waduka mu masoko yose tuzi nk'ekarenga 200 yaturiwe n'umucanwa. Mugabo mu nyuma twagenzura tukabaraba igituma ayo masoko asha, twasanze hariho intumbero baba barondera abazi umucanwa waduka gutyo, ahubwo baraziturira kugira bashike kucyo bashaka. Ibyo tuzobigarukako sinigwa ndaja mw'ivyo n'ido, ariko rero je ngarutse kuri uwo mucanwa wadutse mw'ikambi ryo muri baze, jewe rero maze kumva bimwe bimwe bivugwa, maze kubaza hirya no hino nkumva ibyo batubwira, ni ukuri ntivyantangaje. Jewe mbere nogira nti urya mucanwa si ukuvuga ngo wavuye ngo si isanganya ryavuye ku muyagankuba, ahubwo kurya ibindi vyaturiwe navyo nyene muri baze baba baraturiye hari ikintu bagamije gushikako. Uti mbe none ico kintu bagomba gushikako woba wumvise ko ari igiki? Twebwe twatohoje hirya no hino, hariho batubwiye bati burya rero hariho ibigwanisho vyinshi vyari vyaje bivuye mu bindi bihugu, bavuga mu Burusiya, bavuga muri Turki, bavuga muri Chine. Ati ivyo bigwanisho rero vyari bigamije kuja muri Kongo. Ati rero Burundi nabwo bwari bufise ibindi bigwanisho bwazanye kera, atari ibigwanisho vyari vyavuye mu Burusiya naho nyene, ati no muri Turki no muri Chine, ati n'ibindi vyose vyari bihasanzwe, ati vyari bimaze imyaka myinshi bidakora. Ati rero babona yuko ivyo bigwanisho vyashaje, ati niho baca bagira umugambi yuko ivyo bigwanisho bari basanganywe bobiturira, bakazoca babwira Kongo yuko ibigwanisho vyabo vyahiye, hama baca babigumya. Bobo baca bavuga ati vya bigwanisho vyanyu twari mwazanye ngo tucishe ngaha, ati vyarahiye. Ego. Kumbura munkundiye Petero Claver Mbonimpa, munkundiye nimba muriko muranyumva, imvo yatumye haturirwa kumbure turaza kuyigaruka ko mu kanya. Twari twahereye ku kibazo cy'agateka kazi na muntu, nari nababajije muravye inyifato ya leta, muravye ivyabaye ko hari amakuru muri APRODH mufise ku bapfuye, ku banyoro bahitanywe, hari amakuru mufise. Hanyuma mwebwe mwakiriye gute? Mubona leta yitaho agateka k'umunyororo inyuma y'uwo muriro wadutse ukabahitana? Kumbure ko icyatumye ububiko bw'ibigwanisho busa murantunga, tuca tukigaruka ko mu kanya. Abanyoro nuko abandi banyagihugu bapfuye, nuko abandi banyagihugu bakomeretse, n'abanyoro barakomeretse barapfuye. Mbere gushika twebwe abanyoro twashoboye kumenya yuko hapfuye abanyoro 7, abo barapfuye kuko n'abandi bababonye. Ariko kuko baciye bugara imiryango y'amabohero,
abapfuye rero bose batamenyekanye abanyonga babamenye kuko baje gupakira ibiziga abanyonga ariyo twari tugiye turatora hirya no hino abo bantu bararenga 13 bene kubera yuko twebwe dushitse abashika 18 rero kugira ngo agatera k'abanyongo karubahirijwe nabo bapfuye ntituzi ingene bapfubwe ntituzi imiryango yabo ko yabarose kugira bapfuye nka bimwe by'igitega byaba abanyoro bagaturirwa nture umutangu ukaduka bakavuga ngo nisanganya agapfa abanyoro amajana ngahe abo n'imiryango sinzi ko yamenye yuko abo bapfuye baravuze bati nuzo hiyahira ngo agandare ati n'akazi kiwe tuzomwirukako murumva rero abanyoro bo data ko bigorewe ari ikivumvu sinovuga yuko hari ikintu gushika n'ubu barabafasha nk'uko ku makuru Petero Baveri Mbonimpa ku makuru avugwa yuko hari abanyororo barashwe bariko barondera kuyanyaga bazi yuko ibohero ryatewe bakaraswa n'abapolisi ayo makuru muri APRODH mwa murayaronka nimba muyafise abo barashwe n'abapolisi ibitigiri vyabo bingana gute canke byaciye mu nzira yihe kugira bigende uko oya nuko ibyo bintu twabibajije turabaza n'abandi bantu bakora mw'ibohero n'abanyoro nyene turababaza nukuri ibyo bintu yuko abapolisi baciye barasa hagapfa abanyoro icyo kintu ntayo twakibajije ariko nta batubwiye yuko ari ukuri ni nka kurya bavuze yuko ngo bavuze yuko ngo bigeze kubwira abanyongo batanga amafaranga kugira ngo bakibye ngo baze basanire ibyasambutse twabajije twasanze ari inkuru atariyo nta vyabaye rero abapfuye ni benshi nyabo ndakubwiye abanyagihugu bapfuye hanze nabo nyene barapfuye mugabo rero ibyisumbusha canke ibyo gufasha murazi yuko umuvugizi w'igisoda yavuze ati kugira dushumbusha abantu ni ukuvuga yuko tuba turifise nure assurance ati none igisoda nticyoshobora kwatura ibi n'ibi murumva yuko yakuriye inkoni ku gicitsi nta kintu na kimwe cyafashijwe abo bantu yego Mutabambona impa turaza kubigaruka ko mu kanya reka n'uwo mucanwa wadutse muri kambaze mu bubiko bw'ibigwanisho umuvugizi w'igisirikare yaranavuze ko ngo ryoba risanganya ryavuye ku muyaga nkuba uno munsi mwebwe Pacifique ninahazwe ku makuru yo mwibanga mwatohoje irya nino uwo mucanwa ryoba risanganya canke hoba harabaye ikindi kibazo ego murakoze icambere coco umuntu yovuga nuko ikibise isanganya dukora ikijambo nyene bakoresheje cagize ingaruka zikomeye gose ku gisirikare c'u Burundi sinzi ko muriko murakurikira nk'amajambo bakoresheje mu guhumuriza ubwo nyene baca banyarutsa bakishura ku kibazo batabajijwe baca bagira bati abarundi twobahumuriza yuko igihugu gikingiwe ntibahave bibaza ko atabigwanisho dusigaranye turafise ibikoresho bikwiye byo gukingira igihugu muravye mu misi y'imbere hari hamaze imisi hariko harakorwa ibiganiro byinshi twabona kuri za YouTube nk'abitwa bambaye ahaga muri kino gihe kandi ntibabesha sinzi ko nk'abariko baradukurikira bibuka nk'ikiganiro twakoze mu kwezi kwa12 mu mpera y'umwaka aho nigeze kubabwira amakamyo atari make yariko arapakururwa igwanisho mu ikambi ya Mukoni hariya imuyinga abantu bose muriko mu kiganiro ko baguma badati none ivyo bigwanisho biriko biza ku bwinshi gutyo byo babifise yihe ntumbero inyuma yahajya ibigwanisho byabandanije biza muri ubwo buryo nyo yinjiriye ikobero ubu ari mu ikambi ya Mukoni kandi rero turafise amakuru menshi cyane y'ibigwanisho byagiye biraza numvise mu ntango Gilbert niyo nkuru yongeye ko ibindi bigwanisho byavuzwe byazanywe n'indege cargo haravugwa ibyavuye mu Burusiya n'ibyavuye muri Kongo hari n'ibyo
n'ibitavugwa cyane aha mu ntambara ya Kongo bahoramwo igisirikare c'u Burundi hariho ibigwanisho byinshi cyaharonkera kikaca kiba nk'abavyivyi bakavyiba bakaca babizana ku bwinshi bakaza kubibika mu Burundi. Rero muri irya kambi hari ibigwanisho vyinshi cyane ku rugero rutari bwigere rubaho mu Burundi, ku buryo mbere ngira n'ikirengeye n'ikiganiro turiko turakora umuntu yashobora kubaza ikibazo ati kino gihugu kidashobora kugura ibyo abarundi bakeneye, igihugu kitagishoboye kugura igitoro, igihugu kitagishoboye kugura, kidafise imiti ikwiye, bigenda gute ngo kiba ari igihugu kiriko kigura ibigwanisho ku rugero rw'akataraboneka, aho bavuga amadrone atari make, hari abavuga za misile, hari abavuga ko ari indege z'ingwano ziriko ziraza, ibintu byinshi mu gihugu, ibintu ngombwa by'abarundi byo kubabeshaho atabiriho. Bamwe bagira bati bimwe vyoba kumbure biriko biza nk'imfashanyo, hakaba n'ibyo bigurira. Rero muri iyo ntumbero nitwaza gutera tuja imbere, hariho kumbura aho nza gutera mpuriza na Mutama Mbonimpa ku byo yarahejeje kuvuga, bishobora gusigura, bishobora kubamwe mu byosigura iri sanganya ryabaye iryo ari ryo. Ariko uvuganye n'abasirikare bakubwira bati ibintu vyabaye nibara, ibintu twahomvye n'akamaramaza. Iruhande y'ibi tuvuga bya stock y'ibigwanisho, nuko kandi hononekaye gose muri irya kambi harononekaye, isa nuko ikambi yasambuwe nyene irahera. Hariho ububiko bw'impuzu za gisirikare n'amamatera, ubwo bwarahiye. Hariho ububiko bw'imfungurwa zitari nke, ubwo bwarahiye. Hariho ububiko bw'imiti, ntivyagarukiye mbere kuri kambaze yonyene, vyaratandukiye n'ibindi vyegereye hajya. Murazi ko irya kambi isanzwe yegeranye n'ayandi makambi menshi, nko muri Iskamu baravuga nta amphithéâtre bubakiwe n'Ubufaransa, iyo baravuga ko yasambutse, bakavuga ko amazu menshi ya etage yo muri Iskamu yasambutse. Baravuga nk'ishure yigisha ibya logistique yari hajya hahora kambi y'abapara, hajya birenze urugero. Nk'abo tuvugana babikurikirana je barambwiye bati iyo bariko baraharura bagira nk'ibiharuro byononekaye nko mu bijyanye gusa n'amazu, ama infrastructure ko babivuga mu Gifaransa, ti n'ibintu biri mu rugero rw'imiliyaridi 200 ivyononekaye, mu gihe nk'ibi bijyanye n'ibigwanisho byo babiharura mu miliyoni 40 z'amadolari. Ugiye mu marundi usanga no aho twoja ku giciro ca leta gusa turi mu mamiliyaridi arenga 100 y'amarundi, n'ibintu uri kurumva birengeje urugero. Hari n'uwagize ati aho ubona abategetsi batavuga, yakoresheje wa mugane w'ikirundi bagira bati hajya havuga uwo bubezwe, havuga uwo bubezwe. Hariho ibiba abantu bakumirwa bakabura n'ijambo bari busohore. Niho ubona byanabananiye abategetsi no kupfuna bakora ibintu byo kwikurayo, kujya bahora bagira batubwire bati umutegetsi yashitse mu ikambi ya base, reka bereka abarundi byabaye, yagiye kuraba uko ibintu bimeze, bashatse ntibanatwereke ivyo yabonye, mugabo bakatubwira ati yahashitse. Ntibabishoboye kuko aho urugero rw'ivyononekanye aho rugera, bari ku rugero bumva ataco bashobora kuvuga ngo babwire abantu. Ikindi cyaciye kinakurikira nuko babujije rwose abasirikare baho ko hari ico basubira kuvuga. Umusirikare wo muri base kugira yemere kuganiriza muri kino gihe biragoye, naho bari umusirikare nkawe amuvugishije ntavuga. Barabateye ubwoba yuko amatelefone yabo bayakurikirana, barabategeka ko batanga amanimero y'ama WhatsApp yabo yose, barabwira ngo ikintu cyose gica ko bariko barakibona, abandi barafatwa baraja gupfungwa. Turaza kubigaruka ko navyo. Niho ngombye guhera ko abariko baratwumviriza batahura kwibara ryaguye muri irya kambi. Abarundi ntibabwiwe icyabaye, abarundi ntibabwiwe uko bingana, ariko ibara ryaraguye muri irya kambi. Ico kikaba icya mbere. Ku kibazo rero Alice Hakizimana mbagije, mbega none
ibi bintu byoba byatewe n'iki. Urumva dufise amajambo bwa mbere twahawe n'abategetsi, niho umuntu aheza agahera. Urumva mu gifaransa bakoresha nk'amajambo hypothèse, gushika uyu munsi nta muntu n'umwe akubwira ngo ndazi neza icyabaye icyo ari cyo, mugabo barabiye uko ibintu byagenze niho baca bazana ibishoboka kuba byarashyitse aho hantu. Duhere ku byo ubutegetsi bwo bwaduhaye. Ubutegetsi buvuga ko ari isanganya ry'umucanwa, mbere barakoresha ijambo rya court-circuit. Court-circuit ni hahandi usanga hari insinga zibiri zakoranye ko, iyo zakoranye ko zidafunze neza bizana bimwe biturika, hakaza umucanwa, ariho bishobora kubyara ibisha. Aya makuru bayatanze mu mwanya ibintu byari bikiri ko biraturika muri iyo kambi. Kugira umuntu avuge court-circuit, ico ikibazo umuntu yoca abaza waciye abitanga ubwo nyene General de Brigade Gaspard Baratuza, ningene mu mwanya nyene ibintu bikiriko biraturika yayibonye. Nuko hari umuntu yabonye aho vyahereye. Mu bisanzwe habaye court-circuit biraturika nibyo, haraba imyotsi, haraba imicanwa, abantu bakaca banyaruka kuza kugerageza kuzimya. Hanyuma kumbure bariko barazimya bakananigwa, bagasanga birarandagaye, bigeze kure, barananiwe. Mbere iyo bigenze gutyo na bamwe bariko barazimya, uravye ingene ibintu byaturitse, ni ukuvuga ko muri abo hariho abo byaca biteza guhitana. Iyo bariko baravuga abo byahitanye ntiwumva ko hari umusirikare n'umwe yoba yarapfiriye muri ivyo bintu, bitera bigora. Rero ikibazo umuntu yomubaza nico, mbega iyo court-circuit yabereye amaja hehe? Yabereye muri magasin d'armement, yabereye ahabitse yamamatera n'impuzu, yabereye ahabitse ibifungurwa, yabereye ahabitse imiti. Hanyuma bimaze kubivya umucanwa ugatangura, ko wumva hazoba hariho uwabibonye akabimuha. Hari ico abo muri iyo kambi baba baciye bagerageza uwo mwanya bakaja kugerageza kuzimya aho hantu, hanyuma mu nyuma bakaza kunanirwa batanguye kuzimya. Wumvirije abantu bose batanga amakuru y'ivyabaye aho hantu, bose bemeza ko ari ikintu cavuze c'inguvu nyinshi, bakabona umucanwa mu kirere, hanyuma ibintu bikaca bitangura guturika, byabandanije hafi ijoro ryose. None ya court-circuit bayimenye gute naho ibereye ku buryo ibintu bica bimera gutyo, ko atariko bimenyerewe ivy'amacourt-circuit? Nta musirikare n'umwe ndavugisha, yaba umusirikare muto, yaba umusirikare mukuru, yaba nta n'umwe numva yemera ico kintu cya court-circuit. Nta n'umwe wumva cemera. Sinzi ko n'abaratuza wenyene uwo bashobora kumuganiriza atari ku maradiyo ko yoba byemera. Batushima n'abasirikare bo nyene n'abatwara igihugu batavyemera, nuko bukeye baciye batangura guhagarika abasirikare. None yoba ari court-circuit bikaca bivyara gute guhagarika abasirikare? Abahagaritswe, harahagaritswe umuhinga bitwa ko bafise araba ivyo by'ububiko bw'amabombe n'ibigwanisho bikomeye, witwa Major Sibomana. Uyu Major Sibomana bavuga ko ari intwazangabo yagwanye muri CNDD-FDD, yari umuntu w'umwizigirwa akomeye cyane. Bakavuga ko yanarungitswe kwiga mu Burusiya, ku buryo benshi batanga bati hari umuntu yibutse gukora kuri Major Sibomana, twari tuzi ko ari ntakorwa ko hano hantu. Uwo yarafashwe, hanyuma harafatwa Major Ntirampeba. Uyu Major Ntirampeba nawe yahoze agwana muri FNL, akaba yari umusirikare yarajejwe ikambi muri iryo joro y'abita officier de garde. Niwe yari ahari iryo joro, niwe yaraba umutekano wose w'ikambi iryo joro. Uwo nawe yarahagaritswe. Harahagarikwa abasuza officier batari bake, barimwo abajejwe ububiko bw'ibigwanisho, kurikirana ibigwanisho, abita armurier. Abo nabo nyene barapfunzwe, bamwe usanga bafungiwe mu iperereza. Abafungiwe mu iperereza mbere bavuga ko baba bafashwe nabi cyane, batarekuriwe kuvugana n'umuntu n'umwe, atawufise neza amakuru uko babayeho n'ingene bamerewe. Hakaba abandi bake bake bafungiwe muri police militaire. Abo muri police militaire bavuga ko bisa nuko ari abantu bari ngaho baza barabazwa gusa, bo nta kintu kiboneka kiba ko giteye ubwoba. Ibintu vyifashe gutyo, reka cabagira bati none ga mwabana murashobora kutubwira ko ari court-circuit kacifata abasirikare mukabagira gutyo kubera iki? Amakuru yandi mfise nuko
umugwi wari witwa kuri kurakora amatohoza wo mu gisirikare wari wimaze kwindwi bavuga ko haba ku murango bataruhuka nijoro barara barakora abo baba baraye bahejeje raporo yabo. Abasirikare tuvugana bavuga ko iyo raporo yoba ifise intumbero yo kurondera abo bokwita ngo bouc émissaire, abo bo bitako, abo bo kwagirizwa ko ari bo bakoze amakosa yatumye haba ivyabaye. Ico nico bariko baravuga, ariko iyo raporo ntirashirwa habona, kandi bamwe bakagira bati n'abakuru b'igisirikare kumbura doyisoma bayihindure bongeremwo ibindi, ariko ico gikorwa ubu niho cyaraye giheze, icitwa ko ari cy'uwo mugwi w'amatohoza. Hariho hypothèse igira kabiri. Imbere yo kugira ngo ndabaciremo gatoyi Pacifique ninahazwe, mwavuze ivyononekaye mugitangura, ariko umuntu abonye ivyononekaye inyuma y'ikambi hari ikibazo yibaza, hari amakuru mwaba mufise y'abasirikare bashobora kuba barahasize ubuzima? Gushika ubu ico ni igipfungu gikomeye gose. Abaraba bose ivyo bintu uko vyagenze baravuga bati ni gute hateye iyo explosion, tukora iryo jambo ry'igifaransa, vyaturitse bikonona ikambi yose bigasa n'ibiyifuse, bikongera bikagira ku rugero biza kwica abari kure y'ikambi, ariko abari mu ikambi ntibibice. Ivyo bintu vyoshoboka gute? Umva bose bati ivyo bintu bishoboka gute? Ico bikoze abantu bo muri iyo kambi uwo mwanya baguye guhumura, barirutse, barahunze, mu nyuma babujijwe kuvuga, ku buryo ukuri kw'ivyabaye aho hantu gushika uyu munsi ari kinyegezwa kandi babuzwa kuvuga. Gushika uyu munsi nta makuru ari hatomoye ku kijyanye n'abasirikare baba barapfuye. Hariho ababivuga mugabo ko atari ikintu mfise ko ivyemezo bikomeye, sinshimye gukoresha ayo makuru, ariko hariho ababivuga ko hari abasirikare baba barapfuye. Ngiye rero kuri kimwe nari mvuze nti hypothèse igira kabiri, hariho abafatira cyane ku kindi kiza guhura n'ico Mbonimpa yavuze, ingene ibigwanisho byari bimwe bibitswe nabi. Baravuga ati ibiganisho byarabitswe nabi, aho bagafatira ku makosa bashira ku bintu biri mu gisirikare c'uno munsi, aho bagira bati barafise abasirikare benshi bize ubuhinga bwo kubika ibigwanisho, baravyiga mu bihugu vya kure, baba intwazangabo byaba ibisongerezi vy'intwazangabo. Ariko ingorane ikomeye iri muri ico gisirikare ubu nuko hariho abantu bagira bati hari ibyo badakwiye kumenya, hariho abasirikare batizewe badakwiye kumenya nk'ibigwanisho vyose igihugu kiba gifise muri kino gihe. Abo rero ugasanga barigizwayo ntibashobore kuja gukora akazi batereza gukora. Wa wundi ati ibiharuro ntibifatiswa, bakaca baza nabo bitwa ko bizigiye, ariko ntibashira imbere kubanza kubigisha, bagira bati ugasanga abandi barize imyaka 6 hanze mu bihugu nk'Ubudagi, mu bihugu nk'Ubwongereza, mu bihugu nk'Uburusiya nyene n'ahandi, ugasanga bariko barabihubu, bariko barakora ivyo bikorwa sabavyigiye, sababizi. Hari nk'ikintu abasirikare benshi bagaruka ko bavuga bati nk'ayo mabombe ingene yarabitswe ukuntu mu bisanzwe bitabaho. Amabombe barayatandukanya n'ico bita charge, tariko ayo mabombe yari kumwe n'amasharge yayo. Umwe mubona abajije yagize ati iyo charge ibiri ukwayo, bafise ikintu bugurura bakurako bakaja umwanya wari wo wose. Ati rero amwe muri ayo mabombe igituma ari kumwe n'amasharge, namwe navuze bivye nko muri Kongo, bari ku rugamba bacabiyora ibyo babahaye bakabizana mu Burundi kubinyegeza, bakaca bifatanya na za charge kumwe byari ku rugamba vyiteguriye gutegwa. Harabavuga ko nabishasha hoba harimwo bimwe byari kumwe n'amasharge yavyo. Nk'iryo ni kosa rikomeye mu bijanye no kubika amabombe. Sindi umuhinga wavyo, ndiko nkoresha amajambo bampaye abasirikare, kumbura abahinga bo baca bumva ivyo ndiko ndavuga ivyo ari byo. Ibi byose rero yaba irisanganya jyanye n'ububiko bubi, yaba ibivugwa vy'umuyaga nkuba, biracafatanya n'ico hypothèse yitwa isanganya, kuko byose bigiye bijyanye na kimwe bise isanganya.
dutere mukiri tuja kuri ku icyo bikomeye. kisanganya imbere yuko muduga ku kigira gatatu kumbure canke cya kabiri Pacifique ntazwi mwari muvuze mu kanya ikijyanye n'ubumenyi. Nubwo mutatomoye hari ikibazo cy'ubwoko mu gisirikare kuko amakuru ava mu gisirikare avuga yuko abo bari barize cyane ibijyanye no kubika ivyo bigwanisho ari mu bwoko bw'abatutsi uno munsi batizewe. Ayo makuru murayafise? Bimeze uko nyene baravuga abatutsi, baravuga abo mu gisirikare cya kera. Ndaza kubigaruka ko no mu mpera aho nza kugaruka kumbure ndiko ndavuga n'ibindi turiko turabona ingene hari umugambi ukomeye wo kwiyumvira ikindi gisirikare kibana. Duteye tuja kubikomeye nuko hariho uravye iyo raporo ngo iriko irasohorwa yo yitera ija kuvuga ko habayemo ubukozi bw'ikibi. Ubukozi bw'ikibi bavuga ati twarabonye umuravyo, benshi bavuga ngo n'umuravyo. Umuravyo babonye mu kirere kandi bawubonye henshi mu gisagara, haba abegereye hajya n'abari kure. Hariho nk'abari mu bice vya Etat Major, hariho abari ahandi bavuga bo bose ko ico kintu bavuga ko ari umuravyo bakibonye. Hariho abavuga ngo twarumvise ugwamo, hariho abongereza kwico, hariho abaca bavuga ariko ko ico kintu cyakurikiwe no kunyiganyiga kw'isi, ni ikintu cyanyiganyije aho hantu. Hanyuma ivyo biheze tuca tubona rero ayo ma explosion, tubona ibiturika. Bamwe bacavuga bati bakoresha ijambo drone. Uri kurumviriza abanyagisagara bose ijambo drone riguma ariko riravugwa, ni drone yaje, twibaza ko ari drone yabikoze. Abandi bati ari drone abantu baba barayumvise, ari drone gutyo. Canke iyo drone yashobora guhagarara hehe ku buryo ishobora kuko drone irakenera akantu kameze nk'aka aeroport bakoresha mu kuyirungika. Ivyo byo byashobotse gute? Mugabo uvuganye n'abahinga baravuga bati gushoboka koko ntivyonanirana bene ivyo. Iyo drone umuntu ayizanye igaca hejuru ya Tanganyika. Tanganyika Kambazi iri ku birometero 2 uvuye ku Tanganyika, si kure cyane. Tuwo mwanya ni muto cyane, uravye urugero igendera ko drone ibirometero 2 ko hanyuma ikagera ikahabona ikacimanuka yihuse. Ivyo navyo nyene vyoshoboka. Naho abandi bagira bati bya byose kiba yari cyatewe, ahubwo izoba ari misira ntizoba ari drone. Bamwe bakabivuga uko, abandi bati ahubwo gishobora kuba ari cyaturikiye indani, gishobora kuba ari ikintu cyaturikiye indani, maze ababonye mu kirere bakibaza ko ibyo babonye mu kirere ari byo byabitanguriye, ariko ibyo mu kirere bishobora kuba ari efe, ari ingaruka y'ibyari bibaye hasi. Kubera ko nk'abize bya physique, ishusho donc kubona umuriro, kubona uwo muravyo biranyaruka kurusha kumva ijwi riza inyuma wamaze kubona ikintu. Ahantu haba hateye bombe urabona ibintu bigurutse, urabona ibituritse, urabona mugabo ijwi ya boom iza kuza inyuma hari ibintu wamaze kubona vyaduze. Bayagira ati bishoboka ko ico babonye hejuru yari efe, ahubwo cyari geje kuba hasi, ico cyari giturikiye hasi. Bakagira ati ashobora kuba nimba ari wasizeho nka dinamite nini akayishira muri ivyo bigwanisho, nimba ari bombe nyene bateze yigaturika. Baragira bati shobora kuba ari ikintu cyabereye aho indani nyene kirabituritse. Bivuye he kugira bibe byova aho nyene mu gisirikare bikaba ivyo, naho byo bizana nyehe? Aho niho baca bazana ishavu riri mu basirikare bigiye guhura n'ico numvise Geriberi mu kugurura ikiganiro yavuzemwo, ikicuka abasirikare badakeneye gusubira kuja kugwana muri Kongo. Ishavu abasirikare b'u Burundi bafise, agahinda bagiriyeyo mu ngwani heruka kabatuma badakeneye gusubira kumva babajanye muri iyo Kongo. Baba ko badakeneye kumbure Pacifique ngira murasimvye cyane, ngira abantu kugira batahure nkuko mubivuze mu ntangamarara ya kino kiganiro. Ububiko bwahiye inyuma y'isaha imwe gusa hariko haraba inama y'intwazangabo mu gisirikare. Mbega mwoshobora gusigurira abariko baratwumva iyo nama yari gamije iki, ni igiki batahurije ko, ni kubera iki hoba haciye mbere hariko harikekwa ko vyateguwe canke vyatezwe n'abasirikare bo barabo batemera batahuje mu nama? Iyo nama yari gamije iki? Kumbure ko ngira mufise amakuru mwamundusha mbere ko ndabaza kandi kabazo. Inama ivuga ko ari inama yategura ibitero byo muri Kongo.
niko ivuguye nawe ivuga ko bariko barategura, iravuga ko hariho abagwanyi za wazalendo n'ibindi baba bari bamaze igihe bahabwa inyigisho za gisirikare mu Burundi, zari batayo zibiri zari zirungitswe, hanyuma mu gisirikare c'u Burundi bakaba bashaka nyene ingwano iboneka barungikamo n'abasirikare b'u Burundi bakaja gufasha mu by'izo ntambara, kandi ariko mu gisirikare c'u Burundi bigahurana nuko n'abasirikare badakeneye gusubira kumva iyo ngwano byoja kuyikoreshwamwo, turabe ingene ivyo byo kugenda bibandanya. Ico ciyumviro kiriho, ariko mu mpamvu byose ndavyita les hypothèses, kuko dushobora kwemeza ibintu tugasanga tunakwegeye n'abantu ku busa. Reka byose tubigumize mu hypothèse, uko byitwa hypothèse sinza kwemeza, mugabo ico naco kiriho, ishavu ry'abasirikare ririho. Ndibuka mu kiganiro twakoze mu mpera z'umwaka uheze ko twagarutse kuri iyo ntambara iheruka, nkavuga ibitigiri vyavugwa by'abasirikare batagarutse, batari bazwi irengero ryabo, bashika 1,200. Ubu amakuru mfise ava nyene aho mu gisirikare mu bantu bo hejuru, nuko bamaze kugira ya rusansuma baherutse gukora, ubu baragiye bavuga ko baciye banatorokerayo, baba baciye binjira muri M23, abandi ko bari mu bafashwe, abandi ko bapfuye, abandi banyegiye, bamwe bagumye muri Kongo, abandi barinjiye mu Burundi baranyegera, bamwe baramaze gusohoka bageze za Dubai, bageze he, bariko bararonderwa mu gihugu hose. Bavuga ati ico gisirikare ntigikeneye iyo ngwano. Mu minsi iheze baranimviye kurungika iyindi batayo. Ego, ariko imbere yuko muvuga iyo batayo Pacifique mu nkonde nsenda baciremwo, nimba abo boba, kuko mwavuze ko tuvyita hypothèse, boba bagomvye kuburizamwo iyo nteguro y'ukurungika abasirikare muri Kongo, arico bashaka, byo bavyagenze gute ko inyuma y'iyo ububiko buhiye iminsi 2 gusa biravugwa, hari amakuru kandi yo kwizera avuga ko hari amabatayo 2 yarungitswe, arongowe n'uwitwa Kanyisha, arungikanwa n'abantu bibana, hanyuma ubu no munsi baba baringwa ahantu hitwa Ndondi mu Buvira, nticababujije kugenda. Ivyo bindi bigwanisho babikuye he, nimba cyari kigamije ko basiba kwera kibata n'ivyo by'ibigwanisho? Amakuru avuga ivyo aravuga ko ibigwanisho bari gutwara atavyo bagiye bafise. Ivyo byose uvyumvirije biraguma bifise aho bihurira na bya bintu byose twariko turavuga. Ego, nariko ndavuga yuko nagomba bampeze nkiko ndagaruka kuri bya shavu ngo bampereze kuri ako, nariko ndavuga ko batayo iri kwirategurwa, iri mu Rumonge, yarateguwe uje gusahiriza abandi basirikare basanzweyo, maze twasanzwe yandi mabatayo 5 turamaze kwivuga mu kindi kiganiro, za Karemi, biriya bice. Ariko iyo vyaranse nayo nyene kwigenda, vyaranse kwigenda, haraciye umwanya utari muto, abo bantu bitwa ko barindiriye ko bagenda gushika ubu vyaranse. Hari kubona ko menga ntibiteguye bikwiye, hari kubona ko abasirikare batabishoboye ivyo bintu, hari ikibazo gikomeye kugena abasoda b'u Burundi batagikeneye iyo ngwano. Rero nje kuri hypothèse ya nyuma nayo yoyo iragoye gutahura, ariko nayo iriho, ivuga ko mu batwara igisirikare uba naho nyene hashobora kuba harateguriwe gusambura ivyo bigwanisho. Bivuye kuki? Hari ico Mutama Mbonimpa yamaze kuvuga, avuga ati hari ibigwanisho vya Kongo bashaka kugumya, bakaca bavuga bati babwire Kongo ati ibigwanisho byanyu vyaraheze, vyarahiye. Hari kandi vya bigwanisho bimaze igihe kinini biriko biraza, ibigwanisho biza bikongera bigasubizwa inyuma. Iyi ni ikintu giteye ubwoba, tawuzi ivyo ari byo ibintu biriko biraba. Ndiko mvuga iki? Ibigwanisho navuze nti kuva mu 2012 hamaze igihe haza amakamyo atari make aza paka ibigwanisho byinshi, bimwe birashikira, hari ibyashikiye mu Cankuzo ku Mutukura, haravuga ko hoba hari byageze kwinjirira mu ruhande rwa Mabanda. Ariko amasoko mfise ubwa mbere ari hafi y'ikivuko cya Mombasa muri Kenya, yo aremeza ingene ivyo bigwanisho biza bikazanwa n'ubwato, hakarondegwa ayo makamyo bijamwo, abasirikare ba Kenya bakabiherekeza
gushika ku rubibe rwa Tanzania. Ku rubibe rwa Tanzania abasirikare ba Tanzania bakabiherekeza gushika Ikobero. Kobero soda Burundi bakavyakira nk'akarore bikaca bija mu ikambi yo ku Mukoni. Ku Mukoni bikinjira haraho bakuramwo bikeyi ariko bamwe no mu bashoferi babyo baravyivugira mu nyuma tukaronka irindi tegeko ryo gufata ya makamyo tukayakatisha agasubira muri Tanzania tutwaye kandi vya bigwanisho twazanye. Ivyo bigwanisho bikagenda bigiye muri Tanzania bigatwarwa ku kivuko kindi citwa Tanga. Bicinjira vyaciye ku kivuko ca Mombasa muri Kenya. Mu gusubira inyuma bijyanwa ku kivuko ca Tanga. Rero aba bantu bose bakurikirana ivyo bintu kavuga ati ikintu kiriko kiraba mu Burundi ni giki? Ni giki? Burundi bwo nyene bwo baburangura ibigwanisho bukaca bugenda kubigurisha handi. Uburundi bwo nyene canke byo bari ibigwanisho biza byitwa ivy'Uburundi hagakorwa ivyerekana vyose ko ivyo bigwanisho vyinjiye mu Burundi ariko hariho uwundi mugambi unyegejwe bikaba ari ibigwanisho vy'ikindi kintu atari Burundi. Pacifique ndahazwe umuntu abumvise yogira ati hariho abategetsi mu gisirikare ngira ngo baba bari mu rudandazo canke mu bunyonyezi bw'ibigwanisho vyari bisanzwe bishaka kwinjira mu Burundi. Iki sinzi ko umuntu yocita ubunyonyezi busanzwe. Murazi ko ibyo bibaye turi mu ndwi twibuka Ernest Manirumva. Si ubwa mbere habaye amakuru avuga Uburundi bugura ibigwanisho vy'umurengera ariko ivyo bigwanisho ntibije mu bubiko bw'u Burundi. Bisubiye kuza ubukandi. Ibigwanisho biraza bigaca ku mupaka neza aho biteza guca hose bikahaca ariko mu nyuma amakamyo akabipakira bikagenda ahandi hantu. Uyu mwanya turiko turavuga kumbure ko ndabivuze bazohindura. Akaroro kamwe ndagatanga abantu binjije ibigwanisho amakamyo 23 yinjiye mu Kone namaze kuyavuga hirya y'ejo kwa gatanu arinjira mu ikambi n'ubu ni hari. Abashoferi bazanye ayo makamyo bari bazi ko baca babandanya i Bujumbura bigapakururwa ariko baza bumva babwiye bati nimutahe nimugende mu miryango yanyu muzogaruka ku wa mbere tubabwira iyo muca muja. Niho bagira bati kenshi batubwiye uko hariko hakugwa iki aha hantu hari ikibazo. Niho rero hacaza hipoteze ya nyuma y'abagira bati birashoboka ko abategetsi b'u Burundi babona ibigwanisho vyanditswe ko vyaje bikaba bitari mu bubiko bw'igihugu bonyene bashobora kwitegurira guturira stoke y'ibigwanisho kugira ngo ntihagire audit izoshoboka, ntihagire umuntu azoza kubaza ivyo bigwanisho vyaje ntibiboneke iyo vyagiye. Ico naco kirimwo muri za hipoteze zihari. Rero aya maraporo ariko arakogwa aba bantu bavuga ko bakoze raporo baraye bayikoze ngo akwiye kwitwararika kuko bene ivyo by'ibintu by'ibigwanisho ntikiba kikiri ikibazo c'u Burundi gusa, ni ikibazo ca sécurité y'akarere, ni ikibazo ca sécurité ya Afrika, ni ikibazo ca sécurité y'isi. Ibi bigwanisho biza byitirirwa Burundi biriko bijahe. Ego muravuze muti biriko bijahe, hari n'amakuru mu kanya mwari mwavuze mwagiye murakoresha ijambo hypothèse ngira abari kwadukurikira baratahura no kuvuga ico mufatira ko amakuru avugwa ibishoboka kuba vyarabaye iyo mvo. Ariko hagataho twavuze abarungitswe i Kongo barungitswe bitwa ko baronse inyigisho mu Burundi. Ibi bintu mwanacishijemwo amakuru y'abasirikare badakeneye kubandanya baja kugwana i Kongo, kandi abaja kugwana biravugwa ko baba barungitswe bagiye gukorana n'intera hamwe n'abazorendo. Ntimubona yuko mbega muri ayo makuru mufise ntimwumva yuko ivyo bigwanisho mu kanya mwari muvuze indwi yitiriwe igandagurwa ry'umuhisi Ernest Manirumva, mbega ivyo bigwanisho ntivyo baba biriko birakurikira inzira y'ibindi muri kahise vyakurikira?
Kino kibazo naco kirakomeye gose, iki naco nyene kirakomeye, kuko amakuru dufise kandi dukura mu masoko akomeye cyane arimwo muri leta y'u Burundi, nuko vy'ukuri leta y'u Burundi iri mu mugambi ukomeye w'intambara itegura, ishobora kuba yerekeye igihugu cy'u Rwanda. Biriko bikoregwa ahantu henshi cyane. Inkuru ya mbere iva mu buserukuzi bw'u Burundi mu Bubirigi, aho bamwe mu bahakora bonyene bemeza ko umuserukizi w'u Burundi mu Bubirigi uyu munsi mu gikorwa yahawe harimo guhuza abatavuga rumwe n'u Rwanda bari muri ico gihugu. Avuga ati abo bantu baza buri mwanya muri ambasade bakaja hamwe na ambassadeur bakiyugarana. Imigambi barimwo ntituyizi. Aya makuru ariko ava mu buserukizi bw'u Burundi mu Bubirigi, bonyene abakorayo nibo bavyivugira bakavyemeza. Hari ikintu kiriko kiraba, une coordination iri kurubakwa n'u Burundi iboneka ko itumbereye u Rwanda. Amakuru mbega Pacifique mo kivuga ivyo, ubwo Terasi Ntahiraja ntazova avuga ko mwamukoreye intebe ishushe, ayo makuru abayabaha bafatira ku gikigi gishemeye. Ntaco nzontangaramwo n'ukuri, n'ubu naca vyandika, ndabimenyereye gutukwa, ariko ndabimubwiye amakuru ariko ava mubo bakorana nibo bayemanga. Ica kabiri nuko abandi makuru ava mu Burundi yemeza ko hariho intumbero yo kubaka hagati mu gihugu inzu yoba iya coordination y'intambara nyene iriko yategurwa. Igice kigira gatatu, intambara ntibariko bategura abo bayirongora gusa, hari no kwiyumvira abazoyigwana. Mu bazoyigwana amakuru yandi mfise neza ni kimwe nari namaze kuvuga, kumbura uko mubimbagije bica bitera bituma naco ndacinjiramwo, ni iki cuko murazi umugambi wagumye uvuga witwa ngo FRAD, ngo kubaka ngo force ngo de la réserve, yitwa igice c'igisirikare c'u Burundi caboza gusa gufasha igisoda umwanya wari wose vyokenerwa. Ico kumbura abarundi batari bake batazi nuko imyimenyerezo kugirisha formation y'abo bantu iri kwiraba kandi iri kwibera mu ntara ya Ruyigi. Abantu baribuka igihe twavuga abasirikare bavuye muri Kongo bagahabwa igihano cyo kugenda n'amaguru aho bagiye hariya mu Ruyigi. Hariho ba basirikare bari barafashwe na M23 barekuwe aho bagiye hariya mu Ruyigi. Biriya bice nyene nivyo biriko biraberamwo formation y'abo bantu, ikindi gisirikare gishasha. Ubundi bavuga ngo iyo FRAD bazoyishiramwo abakukurutse mu gisirikare bashobore kuronka iyo bandaniriza, n'ibindi. Uko bariko barabikora ni gute? Abo bashirayo ni bande? Ahanini batora mu mbonerakure nizo batwara aho hantu. Haravugwa kandi ko harimwo no muri ba wazarendo abo batwagwa muri ico kibanza. Ikindi kintu gitangaje mu nyigisho ziriko ziratangirwa aho hantu nuko aho cobaye igikorwa c'igisirikare nyene gusa kiboneka gose nk'igikorwa c'umugambwe CNDD-FDD. Baravuga ko umugambwe ufise uruhara rukomeye, haba mu gufungurira abari muri izo formation. Baravuga ko Reverien Ndikuri ari mu bantu bakurikirana gose iyo formation y'abo bantu. Ngomba nje kugiteye ubwoba kurusha ngaho, aho mwariko muravuga bazontuka nibaza ko bazofatira ahubwo aho kurusha nibyo vya Terence Ntahiraje. Nuko briefing neza kukivuga, ikiganiro bakoreshejwe vuba cyane n'umukuru wa FRAD General Ignace Sibomana yagiye akabwira neza abo bantu ko uyu munsi mu gisoda cy'u Burundi ngo bafise ingorane, uburyo ibyo babatuma byose badashobora kuja kubikora. Abo bantu bariko bigishwa ko umwansi wabo mukuru ari igihugu cy'u Rwanda, bababwira ko u Rwanda rufise intumbero yo gutera u Burundi, bakabwira yuko bakeneye igisirikare bizigiye cyabo kigizwe n'ubwoko bumwe bazokoresha muri iyo ntambara. Ubu rero wumvirije ibi bintu byose uko biriko biraza, ibigwanisho biza bigatwagwa ahantu hatazwi,
mu byo mufise nk'ubumenyi mwebwe mu byo mukora bya misi yose habaye amasanganya nk'aya abanyagihugu bagahitanwa n'ibintu nk'ibi birakenerwa ko umunyagihugu aba afise assurance kugira ngo ashumbushwe na leta kandi icamuhitanye kiba kivuye kuri leta nyene. Sinzi ko hari amakuru mwamufise kuri ivyo Petero Kaveri Mbonimpa. mbere ko mbona n'ayo mazu ya leta yonyene usanga ata assurance afise wumva bosumbushwa gute? Iyo habaye isanganya, iyo habaye ari isanganya nyasanganya mu gihugu kirimwo abagitwara bakunda abantu babo, nta n'urinda kubabwira, ico gihugu nyene gica kiyungunganya kikagarukira kuri abo bantu, haba babuze, haba nka barya amazu yabo yasambutse nk'ubu atagera iyo barara, n'imiburiburi bari kujana n'amabati, umwe bakati turaguhaye amabati 50 nimusakare, ubundi bakamubwira ati reka tubasanurire. Aho ni mu gihugu gifise abagitura bakunda abantu babo. None Uburundi kumengo bwaravumwe, abantu babo umengo ntawe baraba, ico birabira amatungo yabo gusa. Naho we ubona nk'abantu birirwa barapfa bose banyuzwa, ntihagire umuntu n'umwe avuga mu Burundi w'umutegetsi ati aba bantu banyuzwe bapfuye. None wumva abo bo bahitanwe n'ibyo bita ngo nisanganya, wumva ari ndazo bafasha ko wumva n'umuvugizi wa gisirikare yamaze kubivuga. Ivy'i Burundi jewe mbona yuko kuri amayobera, ariko nagomba ngabice ku kantu gatoya Pacifique aba yariko aravuga ibintu vy'ibigwanisho. Burya twabivuze kera, nibutse abatabibonye canke bavyibagiye, twebwe twarigeze kuja ku butere twamenye yuko hari ahantu habitswe ibigwanisho vyinshi. Twagiye ku butere nacemwe amaradiyo yose, ico gihe amaradiyo yose yaraje, n'abo mashirahamwe yaraje, n'abanyepolitiki hamwe hamwe baraje, baca basanga ikizu kininiya cuzuyemwo ibigwanisho. Ivyo bigwanisho vyari vyavuye hehe? Vyari muri imwe Pacifique ariko aravuga ati bazanye inkora zishika 40,000 dufise abapolisi n'abatashika 20,000. Jewe bijya bigwanisho burya nari nabivuze kuva kera, niho havuye n'irya formation yakiri bawondese. Hanyuma ndabibutse yuko jewe nigeze kubonana n'umukuru w'igihugu ubwiwe amaso mu yandi. Hanyuma ico kibazo nkakimubaza, yambwiye ati ubu yari umuhisi Nkurunziza, yambwiye ati Mutama nukuri, ati twebwe tudafise base arrière, ataba abantu ntawo zobashobora. Je nani base arrière y'iki? Kandi abasoda bose bacanze, abapolisi bacanze, ngo nuko nyene ntawo bashobora, ngo tugenda kugira base arrière. None uravye aho biteye uno munsi, ya base arrière yambwira, ya formation yakiri bawondese yavuga, nivyo rero vy'ubu kiyo gisoda gishasha bariko baraforoma, nico babandanije, ni urya mugambi nyene babandanirijeko. Urumva rero ntibahevye, barabandanije. Naho ngira nti rero igihugu c'Uburundi n'ukuri kiriko kiraja habi, ibiriko biraba nabo bavyita ngo ni ibisida. Jewe nababwiye yuko bijya atari bisida.